hanya ivyaha nta kabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cyacu c'u Burundi mw'izina rya Yesu Kristo. Bwa butare bwa butunzi waduhaye kandi ni vy'ukuri harageze yuko buja habona bugateza imbere umurundi wese, atari bamwe gusa, atari bamwe gusa, atari imigwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Waradutungishije muri susoro yacu, harageze ko bija ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze kumbure vyagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu, kubw'ivyaha vyacu. Utubabarire hanyuma mwami ubutare bwacu buja habona, bucugugwe mukuri mu rutonde rwiza, hanyuma tumererwe neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ibi vy'ibitoro twabuze birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukamererwa neza, mwami wo mwijuru, tukamererwa neza, Mana yacu nziza. Hamwe no kwihana ivyaha byose birashoboka. Rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico gihe ivyaha, kandi yatubonye ko ngo ntuducira urubanza rubi uco twita abagororotsi. Ndayahamagaye ku barundi bose